yabuze yabaye muri ivyo narabibayemo 1993 ndabizi birababaje bapfuye kurusha bishwe nabi kurusha mbere bajya n'ibintu bibabaje twibaza ko twifuza ko bitosubira kuba repris jamais ça au Burundi. Hanyuma nagomba shimangire kuvyo bavuze mu bisanzwe aya makrize cyclique yagiye araba mu Burundi nkaje mfatiye ku 1993 niyo nzi aya yagiye araba kubera atigeze hano amahonyabwoko yabaye atigeze hano nkaje ndafise icemezo nk'I93 batubwira ko bariko batuziza ivyirindwi na kabiri bisigura rero kubera ibyo vyirindwi na kabiri bitahanywe mu gihe nibikurikira byose bitazohanwa tuzosanga twamye muri ibi nyene. Hanyuma iki co navuga kuri ibi nyene mbega none ntivyoba atari ukudahana gusa ega ababuze hariho n'amateka batigeze bo bararonse hariho ngo babuza abo babuza kugandara bakababuza no kurira bigere baririra babo ico rero nico kibabaje gituma ibikomere bitigera vyuma muri abo barundi bakozwe ko nubwo nayo mabi. Aha nashaka kugira ko mvuga nsaba umugwi severe ko wofasha no muri aba victime bari ubu hariho aba victime badafashwe co kimwe. Nagomba nje ku karorero kubijanye no kwibuka hariho amashira hamwe ubu adagishoboye kwemerwa kwibuka araheze imyaka 4 canke irenga. Aha nagomba nshimire cyane umukuru urongoye umugwi severe ambassadeur kuri iki kibazo aramaze kumpa kungira inama akatari gake yara inama yangiriye narayifashe nkama arambwira ko mu gihe cyo kwibuka dufashe nk'ivyo mu kibimba vyabigenekezo rya 21 tutoshira iyo tariki muganagira ndamubwire ko iyo tarike atari iyo twebwe dusaba ama correspondance arahari mwagushikiza isaha batarasubira kutwemerera ni gisabo nagira ndamutume nkuko batubwiye ati severe yokora gute kugira itenge ivyo bikomere by'abantu barehuguma bababaye ni gisabo nagomba ndamutume badushikira imbere badusabire turenke ubwo burenganzira bwo kwibuka bacu hariho abavyeyi batuntuye batagishobora kwibuka abana babo hariho abo abacitse ku icumu batashobora kwibuka abo bari kumwe ico ni gisabo nagomba ntume umugwi wa severe udushikira imbere kubijanye n'ivyo batubajije twoba gira inama natwe nk'aba victime kuvyo kugira reparation ku bantu babuze ababo bakabura n'ivyabo je nibaza ko kugira mbona umengo botangura kugira accompagner psychosocial kugira batekanye imitima yabo ba victime imbere yo kubanza kubaha kugira yandi ma reparation babanze bahere kuri iyo bayishikira izindi reparation batekanye mu mitima. Murakoze.